bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 20 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020 ndabahaye ikaze muri kino kiganiro Humura Burundi kigiye gutangurirwa mu gice ca mbere n'amakuru nayo akaba ahagaze ku ngingo nkuru zikurikira. Igenekerezo rya 20 ruheshi n'umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi. Kuri uno munsi turababwira ubuzima impunzi zo mwikambi za Nakivale na Nduta zibayemwo, aho hamwe havugwa ihonyangwa ry'agateka k'impunzi. Umugambi w'umukuru w'igihugu mushasha w'u Burundi ujanye no kuvura ku buntu hamwe no kuronsa umushahara wose ku bakukuruke urateye amakenga abigisha bo mu Burundi. Muraza kuvyumva muri ano makuru icaye makenga ahagazeko. Nayo ikigabane ku isoko mutegurirwa n'urunani rw'imenyesha makuru kiza gushimikira ku ijambo President Evariste Ndayishimiye aherutse gushikiriza kubijanye n'itahuka ry'abarundi bahunze igihugu. Ndasubiye kubaha ikaze kuri micro muri kumwe na Eloge Divere Mesha, muhinga bw'ivyuma ndiko mfashwa na Fabrice Ndi mu rukundo afadikanije na MS Steve Niyungeko. Ano makuru tuyahere kuri no nkurikiye ku masonga mu gisata c'ubutungane. Abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu barakwije amezi indwi n'imisi 29 bapfungiwe mu ibohero ry'intara ya Bubanza. Sentare nkuru ya Bubanza hamwe na sentare isubiramwe imanza ya Ntahangwa zimaze kubaburanisha zabaciriye zose ugufungwa imyaka 2 n'igice n'ihadabu ry'umuriyoni umwe. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mpozenzi hamwe na Egide Harerimana bahagaritswe bari bagiye gutoza makuru ajanye n'indwano zariko zirahuza abajejwe umutekano no mugwi witwaje ibigwanisho muri komine Musigati. Bagirizwa kugerageza kwifadikanya bitagikunda n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu. Ikinyamakuru Iwacu bakorera kikaba gitekanya kunguruza urubanza muri sentare na Inyuzwa. Tubandaniriza no makuru mu gisata c'impunzi. Nari nayababwiye mu ntango zano makuru kuwa 20 ruheshi buri mwaka isi yose irahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi. Uyu munsi mukuru w'impunzi ukabushitse usanga impunzi z'abarundi ziri mu bihugu bitandukanye vyo mu karere zugarijwe n'ibibazo bitari bike. Nko mwikambi ya Nakivale mu gihugu ca Uganda izo mpunzi ntizicitabwaho nkuko vyahora biturutse ukiza corona cugarije isi. Idonido na Walter Kwizera. Kuba batagishobora gusohoka ngo baje hanze y'ikambi kurondera ico babeshaho ni kimwe mu ngorane abarundi b'impunzi b'Inakivale bafise uyu munsi. Mu gisi yose iri kihimbaza umunsi mukuru wahariwe impunzi, abarundi b'impunzi bo muri iyo kambi bobo bavuga ahubwo ko ubuzima bwabo burushiriza kuba bubi bitewe n'umugera wa corona usa n'uwifatiye isi. Bwarahindutse cyane nkuko twara tubikora mu yindi myaka kawuhimbaza mbere no yuko bwabaye bubi gusumba uko bwari bumeze. Ku mpamvu z'uko iki kiza kimaze gutera abantu bahora baja gupagasa inyuma y'inkambi ntibari bakija gupagasa, abantu baja gupagasa mu bisagara nabo ntibari bakija gupagasa. No kuvuga ngo ubuzima buca bugorana, kandi musanzwe muzi yuko ivyo UNHCR canke PAME iduhereza ni imfashanyo itari kwiriye. Ikindi caje gisongera isibe mu kubaho kwizo mpunzi z'abarundi nigabanywa ry'imfashanyo bahora bahabwa n'ishirahamwe gitaho impunzi HCR. Hakiza corona ho kiziye ubuzima bw'abandanije buba ahubwo gusumba nuko byahora, umuntu akaguma muhira, ivyo badupokeza vyari ntica ntikize na kare, none ubuhoho baranabigabanije. Kera baduha ibiro 12, abapokera bahabwa ibiro 8, abahabwa amafaranga bahabwa ibihumbi 31 vy'amashiringi y'amaganda, ubu bahabwa ibihumbi 22 vy'amashiringi ku muntu. Urumva rero ibihumbi 22 kugira bigutunga ukwezi, ubikuremwo udukwi, ubikuremwo utubuto, ubikuremwo ifu, bitondanye n'ubuzima buhagaze nabi. Iruhande y'ivyo bibaza impunzi zirimwo, ingaruka nazo nyene ntizasigaye inyuma. Muri izo hari ingwara n'izindi ngeso ziyadukiza zitahahora.
Ingaruka mbi ntizishobora kubura kuko iyo umuntu adashobora kuronka imfungurwa zihagije bituma ashobora kugira ingaruka mbi bivanye n'ivyo bibazo. Abantu baragwara cyane za malaria, za tifoide, umuntu ukabona nyene ko ubuzima bwahindutse ku mpamvu zijanye n'imirire mibi. Hari n'abana bagenda baca mu makartier bagenda basegereza, usanga kubera ubuzima bubi, ingeso mbi z'abakobwa n'iziburu, ugasanga abakobwa basigaye bakora n'ivyo batokoze. Umunsi mukuru wahariwe impunzi ukaba wamuhimbazwa kuwa 20 ruheshi wa buri mwaka. Ikivugo cy'uyu mwaka kikaba ari nduguruye twamugina. Umwe wese arashobora kugira icyakoze, intererano yose ni ngirakamaro. Ndugaye twamugina. Arakoze mugenzi wacu Walter Kwizera. Umunsi wahariwe impunzi kandi ushitse mu gihugu mu gihe mwikambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania havugwa impunzi zirenga 40 zimaze kunyuruzwa kuva mu mwaka wa 2017 ndetse bamwe muri bo bikavugwa ko barishwe. Inkuru ya Emmanuel Niyungeko. Umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi uhimbazwa buri mwaka kuwa 20 ruheshi usanze bamwe mu barundi bahungiye mu ikambi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania bari mu ntuntu n'agahinda kubera babo bafatwa bakanyuruzwa bakabugwa irengero. Aha batanga karorero k'abantu barenga 40 bamaze kunyuruzwa kuva mu mwaka wa 2017. Bamwe muri bo imiryango yabo ikaba yaramaze kuzeruka yibaza ko bamaze kugandagurwa. Abatari bake nkuko abarundi bari mu ikambi ya Nduta babivuga bagiye bakugwa mu mihani wabo na cane cane mu mazone ya mbere, ya 4, ya 12, ya 13 n'iya 21 bagatwagwa ijoro. Abo barundi bakavuga ko bagenzi babo banyurujwe n'abantu bafise umwambaro w'igipolisi ca leta ya Tanzania bo bakorana n'intumwa z'ubutegetsi bwa Gitega ziri muri iyo kambi ziyita impunzi. Mu kambi ya Nduta amerewe nabi cyane, twabaye mu bwoba budasanzwe kubera bigaragara ko twahunze mu gihugu cy'u Burundi ariko tuma tubandanya tubona amuri ubuhungiro cyane cyane impunzi zigiye inyuma y'ikambi. Harimo abicwa, harimo abafatwa ku nguvu, hanyuma twongera ko n'abantu banyuruzwa n'abantu bambaye imyambaro y'igipolisi cya Tanzania, ngaho bigaragara ko kenshi baba bari kumwe n'abantu bajejwe umutekano mu gihugu twaje duhunga. Umunsi mukuru ushitse kweri impunzi zo ngahinduka turi mu bwoba ntangere. Abarundi bahungiye mu ikambi ya Nduta basaba ishyirahamwe HCR kwitwararika gusumba ibibazo vy'impunzi. Twasaba ko ishyirahamwe HCR ryo kwirukirana ibibazo impunzi zo ngaha muri Tanzania twagiye turahura bakavyisunga, hanyuma ashireho abantu bashobora kwakira impunzi, kuko hari n'igihe ushobora kugenda ukavuga ati sinaraye Rubunda ndashobora kugirirwa nabi babo batanzania, ahubwo usanga umenga urishoye wewe nyene. Umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi uhimbajwe kandi abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania bafise amakenga ko bashobora kwirukanwa na rirya abategetsi b'ico gihugu badasiba kuvuga ko mu Burundi muri kino gihe harangwa amahoro n'umutekano. Tumushimire na Emmanuel Niyungeko. Tukivuga amakuru ajanye n'impunzi, umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu ONU mwijambo giwe rijanye n'uyu munsi arashima kukuntu impunzi ubwazo zitanga mu kwirindikiza corona kugeza naho zifasha gukingira abazihaye indaro. Antonio Guterres asaba ibihugu bihaye indaro impunzi kwibuka uwo mugwi mu migambi yabo yo guhangana n'ikiza corona. Antonio Guterres. From their homes as refugees or internally displaced people. Even more shocking, 10 million of these hafi abantu 80 abagore, abana n'abagabo ku isi yose basanze vyabaye ngombwa ko bahunga ingo zabo, bahungira hanze y'igihugu canke bati ingo zabo ariko bahungiye hagati mu gihugu cabo. Ikibabaje cyane muri ivyo nuko abarenga 10,000 muri abo bahunze, ikibabaje cyane muri ivyo nuko abarenga 10,000 muri abo bahunze mu mwaka uheze gusa. Kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe impunzi twiyemeje gukora ivyo dushoboye byose kugira duheze indyane n'ihohoterwa bituma haba ibitigira nk'ivyo by'abatizabo. Uyu munsi turashima uburwaneza n'ubuntu by'ibihugu vyakiriye impunzi mu gihe navyo nyene biba bisanzwe vyifitiye izindi ngorane zavyo mu by'ubutunzi n'umutekano. Ivyo bihugu tubifitiye umwenda w'amashimwe no kubifata mu mugongo. Dutegerezwa twese hamwe kunagura ingendo yo gufasha impunzi ku rwego mpuzamakungu, tukaniyemeza gushira mu ngiro ibyo twasezeranye mu nama mpuzamakungu iraba impunzi, aho twari twiyemeje gufata mu mugongo impunzi n'abasangwa baba bazakiriye mu byo baba bakeneye. Uyu mwaka ikiza cya COVID-19 kije ari ikindi kigeragezo kije gusongera isibe ku mpunzi n'abateshejwe izabo basanzwe atako bifashe. Mwijambo mperuka gushikiriza kubijanye nako karanda
Gatogota narasabye ko ibihugu vyakiriye impunzi n'ibifise abanyagihugu bateshejwe izabo ko vyotegekanya no gushiramwe impunzi mu migambi yabo yo guhangana n'ikiza corona. Byaragaragaye ko impunzi n'abateshejwe izabo aho baherereye bitanze uko bashoboye mu gufasha kurwanya ikiza corona. Kuri uyu munsi wahariwe impunzi tuboneye akaryo ko kubashimira kuri uwo mutima wo kwitanga mu kwerekana ko bashobora kunagura ubuzima bwabo nubwo abanyagihugu babahaye indaro. Gushika mu mpera z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka w'ibihumbi 2020 impunzi z'abarundi zikaba zagera ku bihumbi 333 n'amajana 511. Tubandaniriza no makuru mu gisata c'agateka kazina muntu. Leta y'u Burundi yarananiwe igikorwa cayo cyo gushiramwo inyigisho zo kubahiriza agateka kazina muntu mu gisata c'indero. Ivyo bishikirizwa na Chantal Mutamuriza, umuyobozi nshingwabikorwa w'ishirahamwe ryita impunzi Light for All. Chantal Mutamuriza asigura ko leta ariyo yategerezwa gutanga inyigisho zijanye no kubahiriza agateka kazina muntu mu bisata vyose. Ni mu butumwa bugira 13 bwisekeza ryo gusigura ishingiro ry'ibikorwa by'abaharanira agateka kazina muntu byatangujwe n'urunani rw'abaharanira ako gateka CBDDH mu mfunyapfunyo. Kurikira Chantal Mutamuriza, umuyobozi nshingwabikorwa wa Light for All. Ihangira nyamukuru cy'igisata c'indero n'inyigisho no guteza imbere iyoherezwa ry'uburenganzira bwa kiremwa muntu hamwe n'ubwigenge shingiro. Kubitangazo rya ONU rishigikira abaharanira agateka kazina muntu mu ngingo ya 15 igihugu nico kijeje guteza imbere n'ukorohereza kwigisha uburenganzira bwa kiremwa muntu n'ubwigenge shingiro mu bisata vyose vy'inyigisho hamwe no gucungera ko abajeje kwigisha abashingwa amanza, abashinzwe gushira mu ngiro amabwirizwa, abajeje gucungera umutekano hamwe n'abakozi ba leta bashira mu ndinganizo zabo zo gukaririza ubwenge abo bajejwe inyigisho zerekeye agateka kazina muntu. Ku bana bato hamwe n'imiyabaga kumenya no kubaha uburenganzira bwa kiremwa muntu niwo mushinge wo gushigikira indero n'inyigisho z'akanovera kuri bose. Ngiye inyigisho zerekeye agateka kazina muntu zitanzwe neza kuva bakiri bato bituma umuntu akurana umuco wo kubaha uburenganzira bw'abandi ndetse akamenya no guharanira ubwo burenganzira igihe cyose bikenewe. Mu ndinganizo nshasha y'inyigisho yakozwe na leta kuva mu mwaka wa 2012 mu gushira ishuri shingiro harategekanijwe ku rutonde rw'inyigisho z'inyuma y'ishuri shingiro inyigisho zerekeye agateka kazina muntu. N'intambwe nziza ariko hari inzitizi zituma izo nyigisho zidatangwa neza bigatuma zitagira akamaro kari katezwe nazo nizi. Ubwa mbere bigisha batanga izo nyigisho ntibigeze bakarihirizwa ubwenge bw'ingene ivyo vyigwa vyotangwa hamwe n'ingene bufasha abana kubaha umuco ushingiye kwiyubahirizwa ry'agateka kazina muntu. Ubwa kabiri icuka kibi ca politiki iri mu gihugu gituma bigisha batagira ubwisanzure mu gutanga izo nyigisho no kuzigira ingendo y'umurundi wese. Kubona amabi yo kugiyiturire, uguhagarika no gufungwa abantu binyuranye n'amategeko, ukuboriza abantu gufa, ubwicanyi, amabafatiye ku gitsina n'ayandi abandanya kugwa mu gihugu atacamira ni kimenyetso kitabesha ko hari agahaze mu gisata c'indero hamwe n'inyigisho nkarishabwenge. Vyerekana kandi ugushaka guke ko gushiraho politike itomoye y'agateka kazina muntu yotuma izo nyigisho zitangwa neza, hagategekanywa n'uburyo bwo gusuzuma ko zashitse kwihangiro no guhasha inyifato zirushanye n'agateka kazina muntu. Nkuko leta y'u Burundi yavyiyemeje mu kwemeza itangazo rikingira abaharanira agateka kazina muntu, turasavye ngo ishire mu ngiro ivyiyemeje. Turasavye kandi n'amashinga amateka hamwe n'umugwi w'igihugu wigenga ujeje agateka kazina muntu ngo bakurikirane ishirwa mu ngiro ry'ingingo zose ziri muri iryo tangazo. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, Twitter no kuri www.rpa.bi. Mu gisata cha politike abigisha bo mu Burundi barakenguruka umugambi umukuru w'igihugu mushasha yarayemereye abazokukuruka aho yavuze ko agiye kubavuza ku buntu no kubaronsa umushahara ungana no bahora bahabwa bakiri mu kazi. Naho biruko abo bigisha bavuga ko bafise amakenga kwishigwa mu ngiro y'uwo mugambi kuko hakiriho byinshi byo gutunganya. Vicky Chris n'interetse.
babicishije mu kinyamakuru La Voix de l'enseignant abigisha bo mu Burundi bavuga ko ivyo umukuru w'igihugu aherutse kwimikwa muri ayo mabanga yemereye abakozi bazoba bakukurutse mu kazi bizogorana gushirwa mu ngiro bagatanga akarorero kubijanye no kwivuza. Kuri ivyo bijanye no kwivuza abo bigisha bavuga ko hari ibintu byihutirwa leta ikwiye kubanza gukora. Akarero batanga nuko leta yofashishira hamwe mituwele risanzwe rifasha abakozi ba leta kwivuza kugira ngo rishobore kugura imiti nkenerwa na cyane cyane ku bantu bagendana indwara zidakira nk'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso, indwara y'igisukari n'izindi. Izo nazo zikaba arizo zikunda kubangamira abantu bakukurutse bugiye nk'uko bivugwa n'abigisha ishira mu mituwele ritama rifise imiti y'izo ndwara. Muri ico kinyamakuru La Voix de l'enseignant abigisha bavuga kandi ko iyo babuze mwene iyo miti mu mafarmasi ayidandaza akorana na mituwele bace bajya kuyigura mu mafarmasi yandi, aho nabo baraheza bakabarihisha amafaranga y'umurengera. Ivyo bigaca bituma abasanzwe bivuza bakoresheje ikarata ya mituwele babangamigwa. Abigisha basaba umukuru w'igihugu mushasha kubanza gutunganya ukundi gusha ishiramwe mituwele kugira ngo abigisha baserukirwe mu rwego nshingwantwaro rw'ishiramwe mituwele na rijya bigisha bavuga ko baterera ishiramwe mituwele ku rugero rungana 77 kwijana. Tukivuga ibijanye n'abarundi bagize ico bashikiriza ku ijambo ryavuzwe n'umukuru w'igihugu mushasha muradutunga dukosore akadusovye mu makuru yacu yo kuri uyu wa gatanu. Nkuko mwavyumvise ijwi twakoresheje si rya muganga Yohani Minani ahubwo ni rya Severino Minani aserukira urunani Senared mu gihugu c'u Buholandi. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'amagara y'abantu. Abanyagihugu bo mu ntara ya Gitega basa n'abataratahura inkurikizi z'ukwikingira umugera wa corona, z'ukutikingira nako umugera wa corona. Abakoresha udupfukamunwa ni marugwa. Bamwe mu baganire na RPA bamenyesha ko batabona akamaro ko kudukoresha, abandi bagahitamo kuduheba kubera ko tugugwa amafaranga y'umurengera. Emmanuel Ndayishimiye niwe yaduteguriye ino nkuru. Uri kuratembera mu gisagara ca Gitega no mu isoko nkuru ya Gitega abantu bambaye udufukamunwa urabona ko ari marugo. Bamwe mu banyagihugu bavuga ko batabona ico tuma batugura, abandi nabo bakavuga ko babiterwa nuko bugurishwa amafaranga menshi ku buryo batoronka yo kwama batugura. Ariko naho biruko bamwe mu bakora mu mangazini y'imiti na bamwe mu bakora mu bitaro n'amavuriro baba batwambaye. Abandi usanga batwambaye ni bamwe mu bakozi b'amashiramwe amwe na cane mva makungu. Muri rusangi utwo dufukamunwa twambagwa n'abantu imparugwa mu ntara ya Gitega. Ni mu gihe utwo dukoresho dukoreshwa mu kwikingira umugera corona tugurishirizwa mu mamangazini y'imiti amwe aho kamwe kagugwa amahera ari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 3. Tumwe muri utwo dufukamunwa dushonwa mu bitambara bisanzwe, ariko hakaba n'utundi twaje tuva hanze y'igihugu. Ariko nkuko bivugwa na bamwe mu bakora mu gisata c'amagara y'abantu, abarundi nibotinya gukoresha udukorerwa i Burundi kuko utwo dufukamunwa twose dukora akazi kamwe. Emmanuel Ndayishimiye. Mu gisata c'imibano umurindi urudandazwa rudasanzwe rw'amababi y'imikaratusi hagati yatumwe mu turere tw'intara ya Bujumbura n'igisagara ca Bujumbura utera wongerekana. Bamwe mu banyagihugu bavuga ko bafise amakenga kugo rudandazwa rushobora gusongera isibe mu bijanye no guhonya ibidukikije. Uturere twa Mukokongo, Nyabiraba na Ijenda twari dusanzwe tumenyerewe ko ibiti vyaho bigwiriyemwo inkaratusi bikorwamo amakara afasha cane abanyagisagara. Ariko muri no misi amakinga asanzwe amanukana ayo makara uyabona bohewe ko amababi. Ayo mababi kandi uranayabona mu miduga imwe. Ayo mababi nk'uko no munyagihugu abivuga ngo ntibayaca ku mikaratusi yariyo yose. Umukaratusi bita ni mayideri umwe wera, amababi yera ahanini uba kuva mu Nyabiraba uduga ziriya parti zo mu Mugamba zose uriho. Ubu rero hariho n'ababigurisha bakabimanukana ari kuri probox ari ku makinga. Ayo mababi rero nk'uko uyo munyagihugu abandanya bimenyesha ashika i Bujumbura zimvye kuko bayakoresha mu kwikingira canke kwivura ikiza corona. Uramubwira turanzanire twabibira akaja kuzana n'agafungo gato nyine n'utuntu uzokoresha petetre nk'indwi zibiri abari make aba banyamakara bobo aho badepoza amakara nka kuzamusaga baca babatuma bagaca babazare. Kuri bamwe mu banyagihugu rero ibidukikije bishobora kuhatikirira.
erega hanini baca amasonga ugiye kuraba nk'ibiti byari bikiri bito bito byose byahahoneye urumva kiba kikiduze bigaragara yuko ibidukikije nyene urumva niyo mikaratusi yose mu minsi iri imbere ntizosubira kuduga kabisa reka byagese ubwo bwoko bw'icyo giti ndiko ndakubwira hacahagesereye. Tubibutse ko umushikiranganje w'amagara y'abantu yarayasavye abanyagihugu kuvavanura niyo ngendo yo gukoresha bene ubwo buryo bibwira ko bariko bavura ikiza corona. Yagiriye ko amenyesha ko mu mihingo itandukanye y'igihugu bagiye guhabwa ubushobozi bwo gupima no kuvura ico kiza. Humura Burundi. Ikigabane ku isoko cy'uno munsi gishimikira ku ijambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aheruka gushikiriza ku bijanye n'itahuka y'impunzi. Emile Nibasumba. Ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ijambo giwe ryari ririndiriwe n'abarundi batari bake harimwo n'abahunze igihugu, ariko Evariste Ndayishimiye yameze nk'uwitiranya impunzi n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi, ahandi akazigereranya n'abakorera ku mabwire y'abakoroni. Ayo majambo akayavanga nayo gusaba izo mpunzi gutahuka. Iryo jambo giwe none ryahawe insiguro nyabaki kubijanye no gutaha kw'impunzi, ibisabwa kugira impunzi zisubire mu Burundi vyo babikwiye. Bamwe mu mpunzi barafise inyishu z'ivyo bibazo nkuko mugira mu bikurikire muri iki kigabane ku isoko cyo kuwa 20 Ruheshi mu 2020. Emile Nibasumba nije ndiko ndakibashikiriza, ndabahaye ikaze. Jewe Ndayishimiye Barisito, umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Ahejeje kurahira kuri uwa kane, umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye yasa n'ugereranya impunzi n'abagize imyiyerekano y'ukwiyamiriza ikiringo ca gatatu mu 2015. Kubwiwe bamwe mu barundi bibaza ko ubwigenge bwo guserura ivyiyumviro bisigura kuja mu mashirahamwe yigenga canke kuja mu mabarabara kugira imyiyerekano. Hariho abarundi bacibaza ko kugira ijambo ari ukuja mu kiguri mu gihari cyane kuja kugumuka mu mabarabara. Ivyo bavyita kwiha ijambo, kandi mu migenzo y'ikirundi kirazira. Mu mico y'ikirundi abarundi barahana ijambo bakaganira, ijambo rikaba umunoni. Hari n'abandi barundi bitwaza ngo nukurondera ijambo n'igihagararo, ariko dusesanguye neza twasanze ari kugira bahagararire umukoroni mu gihugu cyacu. Abo muzobabona ni bamwe iyo bibananiye gutoba baca bihindura iwabo babatumye. Abo bose twaramaze kubabona. Evariste Ndayishimiye yaciye asa n'ugereranya impunzi n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi. Kuva ubu ntihagire ubusimbwa n'umutima, yaba uri mu Burundi, uri mu mahanga canke impunzi. Nta muntu numwe yaba muto canke mukuru azobura ijambo mu gihugu casasagayemo demokarasi kandi gifise leta mvye. Guhera ubu ivy'ingimba nibihagarara, umwe wese avuga ikimubakiye, twe kwihamenya abatwenzi. None abagiye kurega mu makungu banzuye iki? Nibagaruke nyabuna dushira imitwe hamwe, dukore duteze imbere igihugu cacu, turi kumwe twese ntaco tuzobura. Imana niyo nkuru. Kwisoko munyagihugu weho ugoniki. Impunzi zimwe zaragize icyo zivuze kuri iryo jambo ry'umukuru w'igihugu mushasha. Thierry Bigirindavyi wa Television Renaissance yabajije izo mpunzi ko iryo jambo rishobora gutuma zitahuka mu gihugu. Nabanze afungure imfungwa zifungiwe ubusa, hama arabe uburyo impunzi zishobora gutaha. Inzu abahunze ntizikihari, umugambwe wabo akomokamwo barihagiye imitungo y'abahunze, nabanza yisubizeho ahamabwira abahunze batahe basanga imitungo yabo, inzu zabo, amatongo yabo, ibyo barimye bihari. N'akandi karorero, abandi barataha bakabararako, barabamenagurira ko
inzoga haracyari ubwicanyi haracyari umutekano muke. Ese iyo avuga ati abahunze bose tugiye kugira integuro ko nyine bazotahuka kugira baze bubake igihugu cabo, akavuga ati tugiye gufata abagiye baratoteza abandi canke abitwe ko imbonera kure, ati ubwa mbere kwanza uwo mugu wanze ufutwe. Nukuri bitari kunezera abantu benshi, nukuri sinobesha ngo hari cizere navuga yuko iryo jambo yuko yuko vuga yuko impunzi ngo zitahuke. Oya, namwe uba wishoye kuri songoye. Kwijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mushasha Evariste Ndayishimiye igihe cyo kwimikwa, nkanje nk'impunzi n'iryampumuje na gato, kuko ivyo avuga numva bifite n'isano n'ivya Petero Nkurunziza yasubiriye. Ijambo ritarimo kuganira n'abanyepolitike bari mu buhungiro numva atagishasha ntiryotuma mpunguka, kuko itotezwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'uburira bandanye. Abarundi turarusha atari twebwe impunzi gusa, ariko n'abari mu gihugu bwabo nabo bararusha. Kuri ubwo amajambo ntayo tugikeneye, ico dukeneye ni ibikorwa. Nabanze yakibigwanisha imbonera kure, yirukane zijya ntera hamwe, arekura abafungwa, amaradiyo yaturiwe asubire yugurugwe akore ku mugaragaro. Ico nico conyine cotuma mpunguka. Kwisoko abahinga bati Frederic Bamvuginyumvira yararongoye umugwi w'igihugu wari ujejwe gutahukana impunzi no kuzisubiza mu buzima bw'igihugu n'iterambere nyezina. Hari hahejeje gusinywa amasezerano y'Arusha yo mu mwaka w'ibihumbi 2000. Kuri mikro ya Bertrand Ngendakuriyo wa Radio Inzamba, Frederic Bamvuginyumvira avuga ko ibihe bitandukanye. Ubu rero aho bidasa n'ivyo bihe nuko uyu munsi nta masezerano yabaye. Kandi abarundi bahunze, ico bahunze nticaheze, bahunze bijya byukuza baracakura n'amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa nshingiro ryayakomokako. Uyu munsi rero umugambi CNDD-FDD inzira wafashe usa n'uwisozereye mu kwanka amasezerano, bakiha ibwirizwa nshingiro ryabo. Umunsi bashize inzego zabo zibwirizwa gukurikiza iryo bwirizwa nshingiro ry'iwabo, no kuvuga baramaze gusesa amasezerano y'Arusha. Niyo nzira rero bavuga bati twebwe inzira abarundi mwari mwarafashe turayanse, turiciriye gwacu natwe. Uri ikibazo twebwe natwe duca dukurikira iyo nyene canke tubandanye iki? Burya nico kibazo ahanini nyamukuru cyo gutuma rero impunzi uyu munsi ntawavuga ngo zohunguka mu mutima uri munda, kuko hoba habaye iki bitandukanye n'igihe bari bahunze, nta kiraboneka. Ijambo rya Evariste Ndayishimiye ryo barihumuriza impunzi. Umukuru w'igihugu abwira abandi barundi ngo ibipfamutima nta mutima bagifise, ati kandi ntitubakeneye ngaha. Bisa na wundi yavuga ati igihugu ni gito, aho ntibatahe nibagume iyo bagiye. Ariko burya bariko baramara abantu si bipfamutima, barya bariko baragira imanza za ngondagonde si bipfamutima. Iwe igipfamutima no kuvuga iki? Kubera ko ngo batembagaje ngo bashatse gutembagaza ubutegetsi. Uwatembagaje ubutegetsi ninde? Yagiye guca kuri n'amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro, akihagira ikiringo kitarikuwe n'amategeko. Iyo ni kudeta. Ubu rero ibyo mwaravuga ni ubutungane bwo watsinzwe nta butungane afise, nta jambo afise, nico bisigura. Twebwe twararyumvirije mugo nta bintu jewe numvise bishanyuye, novuga nti ibi bintu birandemesheje, no nezerwa, no shira umutima mu nda, hanyuma nkimvira no gutaha. Ntavyo ndumva mugabo turarindiriye yuko ngira ngo twabona ibikorwa bitandukanye n'ayo majambo andahumuriza. Uwo mwihwezo wa Frederic Bamvuginyumvira yigeze kandi kubicegera cy'umukuru w'igihugu niho turangirije ko ikigabane ku isoko cyo kuri uwa 20 ruheshi mu bihumbi 2020. Mwari kumwe na Emile Nibasumba, naho ubutaha. Cyari kiganiro ku isoko. Tumushimire Emile Nibasumba kwigabane ku isoko ahejeje kudushikiriza. Ndabashimiye mwese mwari muduteze abiri. Fabrice ndi mu rukundo na MS Steve niyunge ko bamfashije mu bihinga bw'ivyuma barakenuye. Bagenzanje bo mu ruganda rwa RPA nabone ndabashimiye umwe wese bikorwa yakoze. Eloge Divin Remesha mwari kumwe kuri micro, nkabanda basezeye ndabipfuriza umunsi wa gatandatu mwiza. Ho muraho
Burundi. Ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.